twebwe rero nkuko mubibona nkuko maze imisi muvyumva mu ntumbero yo kugurura kino kigo cacu twariyumviriye yuko twoshira imbere n'ibisanzwe bigize igihugu cacu ari umuziki na business. Nkuko mubibona amatantu turimwo aha niho hazobera business expo izoba mu gitondo gushika mugoroba, ama habe ibirori bitandukanye guhera isaha za 17h gushika 23h. Le 13 tuzoba dufise finale ya competition ya danse, ama présélection za gutangura uno musi. Hama nkuko mwavyumvise uwa mbere akazoba ashobora gutsindira ibihumbi 800, uwa kabiri ibihumbi 400, uwa gatatu ibihumbi 200. Uno musi wa 13 ama le 14 naho tuzoba turi kumwe n'umugwi wa Bantu Boy ari mubona bari ngaho imbere yacu. Muri make rero nivyo tugira dutangure tuvuge gatonyi vya business expo izoba ngaha itariki ya 13 ariho musi tuzokugura officiellement kino kibanza. Hama muri ivyo twebwe nivyo two turagerageza ni ryambere tugize igikorwa nk'iki, mugabo mu vyo iyo batavuze hariho ikintu cyo ko twafashe initiative no gufata amabus azoza gutora abanyeshure ku mashure akabazana ngaha kugira ngo bashobore kubona ivyo abandi bari ko barakora. Iyo onye ni cambere. Ikindi naco twarashoboye kumobiriza abantu bageze kure mu bintu bijanye na business, mugabo baba jeune bazoza kubasigurira bayage nabo ingene boza barakora n'ingene bokorana, kuko bujyanye sinzi ko abantu bari muri business barabizi ajya business in contact. Urabajije uti je ndafise umwe canke babiri bashobora kuba bafise ico bokora. Nukuri twebwe nk'ikigo kijejwe cyumva yuko kiri responsable guteza imbere business mu gihugu. Ico kintu uraza tuvugane ibituvuye muri ibi hama turabe ingene abo bantu twabaronderera ikibanza ngaha ico gishobora kukibankira vraiment. Hama hari ikindi mwari mubajije kijanye na ni what's next. Nukuri twebwe tugitangura gukora ibi twaranashase yuko dukorana n'abajene gusa, mugabo bien sûr turavye intumbero twashaka guha igikorwa ntivyatworohereje. Mugabo nkuko muhabona hano ni hanini, ico nobemerera nuko jewe umwanya tukirongoye kino kigo, umwanya tukiri ngaha twe tuje nk'abantu bazanye ibintu bishasha mu gihugu. Murabona turabajene bari ngaha barongoye ikigo, umwanya turi ngaha namwe abajournaliste mudufate mu mugongo dukorane neza. Ivyo turabemereye yuko ivyo akamo bazodutera, akamo abajene tuzobona ibintu bose bakeneye natwe twobafashamo. Nimba ari ayo mafaranga bashaka gukorera ngaha, nimba ari ivyo bintu twebwe turi ngaha, ibishoboka ndavuze ibishoboka tuzobikora, nta kibazo na kimwe. Tuzokwama turi hafi yabo aho bari hose, hama ibindi nibaza yuko turi kumwe tuzokwama dukorana.